neza yuko abagore batavyara urumva barazi yuko abagabo ari bo bavyara ubagore gusa ni shira mu nda gusa kagenda bazi ko ari abagore bigirisha ama esthétique bafise inda stangura ngo sheri ngo numva shaka ubudongo ngo bwo hehe ngo numva shaka ngo ibiki nibiki urumva tukwa dukwanye dukoresha umwanya ex ni kwa mafu maskusi kuri gato nayumva ndayikumbura tunapata kura kadogo kadogo juu ingine ni bebe kunyumba chitaha muhira natania we Igavyo ibi ni gwanje ibi ni byangu sa oya mane wacu iyi ni gwanje nije ndayigaba mu bisanzwe ni yangu ntoyi gatoyi nimba hariho gatoyi kakajya gatoyi tuzi abari kuzana Wesa guys mumeze gute mumeze neza this is KORESHUMWANYA family n'aba friends guys jewe mama gia nteguriye surprise na stone rero candabadoma nigi murabona ingene aberewe ufunguzo ruca heshe guys gute rero umeze neza uyu ni Monsieur Jega l'homme de king Farkao n'umujama wanje ni nk'inshuti safi vie usawa yahora mpanura ngo ndekubwana uzima ndebona twaga hivi ni hatari uyu nawe ni my style nimba nambaye uku guys hasi hejuru ni Wiz Khalifa akorera mu isoko mu Kamenge niwe yampangiye ino style kandi urabona yuko vraiment ndaberewe nambaye zero bya bintu urandira 0 bintu by'amazero byinshi ni nawe yampangira mu ati man ambara uko kabisa kuri birthday yawe rero guys turagiye sheri we Enga umugore wanje rero jewe ndi mumenyesha makuru wa mbere nga mu Burundi afata neza umugore wiwe ndamwambika neza ndamukunda ndamufata bien sana ambyarira abana beza sana ibintu bikamera vye nikogote y'umurango vyumye sasa rero tugiye kwideplacer gi peti yangu babonye ingene gi aberewe chance tap twagi ko badida ya okay twagi bo ahi wacu mu Gatunguru kwibarabara rya aho mba ko barubaka inzu harabafundi ngaha babamesha sana iyi nzu bayubatse mu ndwi imwe gusa ndabeshe bafundi indwi imwe gusa inzu iraheze umuntu azoshaka kubaka inzu akeneye abafundi azondondere ndamurangira ababajama izokuzura mu minsi mike cyane ndabesha reka twe turaze kubaka mwe murabubatsi kabisa beda ntiyakoze uno munsi beda beda yarapfuye sa beda yarapfuye eyo wewe turi babitumwako oya mwe murabakozi kabisa murabakozi sana ego aha guys Foden aha rero turashitse apa Monsieur Bajaj nje statuweza butuma dufate Bajaj no mu Gatunguru wacu nta mataxi ari hafi my stylist Maramubona ndamu posting Wiz Khalifa n'uyu Wiz Khalifa umuganwa umuganwa Saidi meze neza ingurube zimeze neza komera
Sasa reka dusezerere nga sivyo yo reka dusezerere ngaha dufate bajaj turabe ko turonka ki bajaj turasubira gahe turasubira mu mwanya muto cyane bye bye bene wacu uraba Stone ngene yambaye ipantaro y'igishinga ntaye yani uwo mubonera hasi uko yo kwibaza tuyu n'umushinga mu muhi intebe y'imbere ariko erega vuga ari abantu batazi style sengine make kwapi ingine mani tatumikisi mu yaki yego shawo nyene system aha rero guys tugiye kujya ingurube ico bita ingurube jeshimiye guys hano aboro bakora nuze zose barakora inkoko bakora inuze zose bakora mu bubuyani mu zubwoko bwose gusa ntuneza abantu kabisa bo ndi kumwe n'abagenzi banje bo jefse abagenzi benshi ariko uyu ni sisi mwene wacu abana badutwara uyu ni sisi acha kumutapa guys tugendere maze twagiye kure yuro tugende yo direct nkiza yo mahe bandanya umve hari umuntu utinya ngaha hari umuntu utinya ngaha Foden ufatira imbere jimbe sawa okay sasa rero Magic tayari kabisa hapa ni Kamenge kwetu ngo nkubere papa mwene wacu umeze neza ibintu n'amavuta gi uri mu mizirima umusoda arashitse twagiye eko aboro ko haruhisha buke twagiye kararushe alala igato tuza gufungura today yakorewe kumumesha sana Kijaja Lopatse Bar nta muntu numwe akora urubanza ngaha adakoresha gato kwa Kijaja abuza akoresha umwanya media ganizo gomeze neza guys muraberewe for real munapendeza bimwe by'ugwego ruri hejuru kandi ze ko mumeze neza muko fresh nyabwo reka dukoresha umwanya rero kugira ngo jane twanze ku biborya n'umwe wese ngwanwa iki koresha umwanya je ndamuzi anu agakike wenda muzi sisi kiki mzee kike unaijua unasahau hapa usiku wewe inambiaga eko nyene so direka tu mara ufasha ubazi umwe wese ngaro ishafata nyene waandike ego sha kabisa MC peke ndo mwenye kupendeza ngio wote wali mungalika mpaka tabi vyangu kanishinda sha wapi vraiment jifezeresha sana kweli gusuraberewe cyane na kare ni vyiza uyu ninde kipe ni farsi man uwo baransavye nimero zawe yani ngiye kubaza nimero ngo ntana telefone ugira mzee unayuza leo bibuke yuko ari umustiliste wa mbere atwika kandi vyanga bikunda gomba kuba yatumye ari we koresha umwanya umunsi aberewe bimwe by'ugwego ruri hejuru niyo bye nyene Wiz Khalifa oh my goodness
none like arazi neza yuko abagore batavyara urumva barazi yuko abagabo ari bo bavyara ubagore gusa ni shira mu nda gusa kagenda bazi ko ari abagore bigirisha ama esthétique bafise inda stangura ngo sheri ngo numva shaka ubudongo ngo bwohehe ngo numva shaka ngo ibiki nibiki urumva dukwakwa dukwakwanye dukoresha umwana ex ni kwa mafu maskusi kuri gato nayumva ndayikumbura tunapata kura kadogo kadogo juu ingine ni bebe kunyumba chitaha muhira natania we ajya kama ni nini ibyo munda zana citron zana kokaze urumva agasenda baboyi umupapa ni wakwiye kukajya nk'ubu mwe ni mukorako ya ega byo ibi ni gwanje ibi ni byangu sa oya mene wacu iyi ni gwanje nije ndayigaba mu bisanzwe ni yangu ntoyi gatoyi nimba hariho gatoyi kakajya gatoyi tuzi abari kuzana ni sisi ni bibi yako ni bibi yetu ego umugore n'uw'igihugu nibaza umugabo wabonye ngene namuha akira guma hamwe kura amaboko akira umushaka kutwihorera ko rena mushaka kutwihorera ivyo mwagize turacyavyibuka mwenyoko mwenye watufahamu uko bajamangu batoka zamani niko na miaka ngapi hivi hivi hata ma 35 35 kwa shina miaka 12 kewa yako baba guys unanikulisha unaenda kukulisha ega wanakulishaga fanya mjinga araba buhuni kamata sasa kamata matwidi elephant boy alatoka Sumari basa maisha nikulisha au nikumuke ni bihe ubihe elephant boy Ramon mama ya kunao Nirega mimi ndo ndakupatia bena nataka. Si fete yangu. Na ufanya kile yako. Bora koshumani. Wakamsogelea fresh. Atakoshumani wewe. Fote negeri nyuma gato mwene wa. Kamata. Sawa. Alan. Wende. Taja tu hapa. Alan. Atoka. Mapidi. Alan. Basta ongeze mucho. Ongeze mucho. Kuonekana kwa shida. Ongeze mucho kuonekana kwa shida. zote kamata kwanza. Kamera kweli. Ndio barasema tungibore bikomeza inyuma ya kamera ndio kwa shida. Alekula mcheki yako reshumwanya hivi Alan. Sorry gato ale ukula mcheki yako reshumwanya. Ukula mcheki.
Hivi sio hivyo. Hivi sio hivyo. Amisiko imbwa. Hivi sio hivyo. Baba wa watoto. Ala, sio hivyo hivi. Sio hivyo. Sio hivyo. Maana mshangako. Sio hivyo hivi. Ninde yabivuze? Wewe. Hivi sio hivyo. Loja kunkubita. Hapana. Cha. Bako mwana bakia. Sa? Kirungo. Uwahe kirungo. Oya kirungo si uwanze no kuri. Guys, reka dukoresha umwanya bula kandi bakuza koresha umwanya media. Ureka kwa turagize ikiganiro sivyo? Reka nene dukoresha umwanya. Koresha umwanya yani uvuga ijambo rya nyuma kugira ngo ushise ubashe gusezera abantuze bawe. Bla nyene ibintu nk'ivyo. Ntabwo turi muri fete bigi yavuga ati ngo nine umuntu yagendanye ibasha ngo cyangwa mutanga amabasha nyene ibintu nk'ivyo. Wayizanye ariko ntagenda atayimpaye. Nyene ngo wayizanye ntagenda atoye muhaye. Sasa ibyo nene rimwe abasi tutazasema kugira ngo ucugende. Bo, ifatire mic rero. Bon, ni fresh for them. Bo guys, reka ndabashimire cyane umuntu wese yaje. Ndamushimiye gose. Kandi bo zero wari umunezero udasanzwe mu bagenzi muri famille yanje. Wari umunezero udasanzwe cyane. Kandi ndabashimire cyane. Twe kuva ngaha tugiye mu yindi mirimo. Ndibaza baryohewe inshuti n'abagenzi baryohewe kandi bimeze neza cyane. Ndabakunda cyane, ndabakunda kabisa. Sawa.